Ico twiteze kubona ubwiza bw'Imana bwurukira kuri buri muntu wese azoba ari ngaho hano, kandi turizera neza ko umuntu wese azonyura mu ico kibanza ntabwo azosubira inyuma uko yaje. Television Tanganyika. Television Tanganyika. Ku mazina banyita Claude Bucumi, sanzwe ndi Murundi, ariko ubu nari nagiye gutembera mu gihugu kibanyi ca Kenya, niyo naje mva tukaba twaje n'inshuti yanje tuje gutegura igiterane kaba kizotangura itariki 17, 18, 19, 20 z'uku kwezi kwa kane. Yeah, so turabatumiye mwese abantu bose bari mu micungararo yaho bwiza, muze mwakira imigisha y'Imana. Tuzoba turi kumwe n'umuvuga butumwa rurangiranwa azova mu gihugu kibanyi ca Kenya. N'umuvuga butumwa yuzuye ijambo, yuzuye ubuntu bw'Imana. Nimuze mucikwe, turabahaye ikaze cyane. Teze kubona ubwiza bw'Imana bwurukira kuri buri muntu wese azoba ari ngaho hano, kandi turizera neza ko umuntu wese azonyura mu ico kibanza ntabwo azosubira inyuma uko yaje. Hari ibintu byinshi bizohinduka ku buzima bwiwe biciye mu ijambo ry'Imana rizovugirwa kuri uwo munsi. Ico giterane ntabwo ari cyo kurisha amafaranga, kwinjira ni ku buntu, muhaye ikaze, nta mafaranga kwinjira, ni ku buntu. Yes. Television Tanganyika. Television Tanganyika.